gatandatu igenekerezo rya 13 Rusama 2023 ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyakoze igikorwa cyo guterera inyubako yo kubaka ikibuga mpuzamakungu Intwari. Bakaba babikoze mu ntumbero yo kugira ibimenyesha makuru navyo bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bigira ico biterereye. Bakaba batanze imifuko 80 y'isima. Muri ico gikorwa nyene abene igihugu bo muri meri ya Bujumbura nabo bakaba bari baje guterera babicishije mu bikorwa rusangi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura ngo abanyagisagara bakunda ivyiza ngo nico gituma bakeneye ko hamera neza. Murazi ko abanyagisagara dukunda ivyiza, dukeneye rero ko ico gihe hazoba hameze neza, wa musaso uzoba wamaze gushika n'intebe zizoba zamaze gushika, hanyuma icyo giteramo gishoboka neza. Rero turi muri iyo nyiteguro tuhategure neza, hanyuma abahinga bakiba bakora ibishoboka byose kugira ngo batuzanire amatapi synthetique bashireho n'intebe, hanyuma icyo giteramo kibandanya. Twaraye tuzanye imifuko yo gusahiriza iki gikorwa n'abandi barundi n'abamedia nabo nyene, eka abantu bose bakorera mu gisagara ndetse no mu Burundi hose bogerageza nabo nyene bakabona yuko iki gikorwa bogishigikira kugira ngo ejo aho bukera natwe tuzokwiratire ikibuga cy'umupira mpuzamakungu gikwije amategeko yose. Sandrine Nzigiyimana yaje aserukira ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ngo nakaryo keza baronse ko guterera igihugu, agasaba leta ko bokoroherezwa mu kwinjiza ivyuma bakoresha mu ntumbero yo gufata amasanamu meza. Ku munsi udasanzwe nk'uyu nakaryo keza turonse ko kugira ico dukoze mu guterera igihugu nk'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu Burundi, kuko sagaseseshwa rumuri biri ku kivi kandi biriko birakora ibishimwa. Uyu munsi ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi akazi kavyo usako gutesha umwanya abantu nkuko bamwe bataratahura akamaro kavyo babivuga, bifatiye mbere mu kumenyesha inkuru, mu kwigisha no mu kunezereza abantu bitibagiye iterambere no mu kwihakazi no mu kugatanga. Ibimenyesha makuru birashimiye cyane leta y'u Burundi irongoye na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi umujama w'abajene Varisito Ndayishimiye kungene yorohereza abamenyesha makuru bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu baragira ijambo mu bikorwa vy'igihugu vyo guterera bakagera no mwidegevye mu kurondera makuru. Agakemanyi twazanye rero nakimifuko ishika 80 y'isima niko tureha, twaje gushirako natwe ukuboko kwacu. Tuboneyeho akanya ko gusaba leta mvyeyi, leta nkozi niyabona bishoboka izodufashe muri urugamba turimwo rwo kurwanya ubukene. Udukoresho dukoresha tuzohore tutwinjiza mu gihugu bitatugoye cyane, kubera turazimvye cyane, natwe turacari bato kandi kenshi turananirwa, ugasanga dutanze ishusho tutari twifuje gutanga kubera kubura ivyuma bikwiye kandi bigezweho. Ni muri ya ntumbero yo guhamagarira barukera rugendo baze bararaba amasanamu meza y'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, banunkwe bahozore baza kugitemberera. Radio Television RTBB ni vyiza by'u Burundi bwiza.